Ndabaramukije bakunzi ba televiziyo Isanganiro kaze mu makuru yo kuri no wa gatanu twabateguriye nayo tuyahere kuri zino ngingo nkuru ziyagize mu gisata c'imigenderanire umukuru w'igihugu c'u Burundi yatanguye urugendo mu gihugu kibanyi ca Tanzania urwo rugendo rwatanguye kuri no wa gatanu rukazomara imisi 3 mukaza gukurikira muri ano makuru bimwe mu bitegekanijwe gukorwa muri urwo rugendo mu gisata c'indero naho abashinga amateka barashikirije amakenga bafise ku mahera yagenewe ibikoresho byo mu mashure y'uburaro ayo makenga bakaba bayashikirije kuri uyu wa gatatu mu gihe umushikiranganje wa mbere Isanganiro Bunyoni yashikiriza icegeranyo c'ivyo leta arongoye yaranguye mu mezi 6 y'umwaka wa 2020 ushira wa 2021 mu mwanya idonido ryano makuru. Ndasubiye kubaha ikaze muri ano makuru twabateguriye tuyahere mu gisata c'imigenderanire umukuru w'igihugu c'u Burundi Evariste Ndayishimiye yatanguye kuri no wa gatanu urugendo rw'imisi 3 mu gihugu kibanyi ca Tanzania muri urwo rugendo bitegekanijwe ko umukuru w'igihugu c'u Burundi azotanguza ibikorwa vyo kubaka ihinguriro ry'ifumbire ririko ryubakwa n'abagwizatunga b'abarundi mu karere kitwa Nala mu ntara ya Dodoma idonido na Jean-Marie Vianney Ngendakumana. Muri urwo rugendo rw'imisi 3 umukuru w'igihugu c'u Burundi Evariste Ndayishimiye yatanguye mu gihugu ca Tanzania kwazotanguza ku mugaragaro ibikorwa vyo kubaka ihinguriro rihingura ifumbire mu karere ka Nara kari mu ntara ya Dodoma. Umukuru w'igihugu c'u Burundi Evariste Ndayishimiye bitegekanijwe kandi kwazotemberera ikivuko kiri mu gisagara ca Dar es Salaam kugira arabe aho ibikorwa vyo kubaka indarayi zova i Dar es Salaam igana mu karere ka Kwara na Ruvu bigeze. Kuri uyu wa gatandatu umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye azogendera mugenzi we Hussein Ali arongoye igihugu ca Zanzibar kugira baganire kubijanye n'imigenderanire ku muhingamo wo kuri wa gatandatu nyene umukuru w'igihugu Varisito Ndayishimiye azogaruka mu gisagara ca Dar es Salaam azobonana na mugenzi we arongoye igihugu ca Tanzania Samia Suluhu Hassan. Abo bakuru b'ibihugu babiri mu vyo bazoganira harimo kuraba aho ibikorwa vyo gushira mu ngiro amasezerano basinyaniye igihe umukuru w'igihugu ca Tanzania yagendera Uburundi kwezi kwindwi uno mwaka w'2021 barabe aho ibikorwa vyo kuyashira mu ngiro bigeze. Urwo rugendo umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye agize mu gihugu ca Tanzania rukaba rubaye urugira kabiri agize muri ico gihugu inyuma y'ugo yagize kwigenekerezo rya 19 ukwezi kw'icenda umwaka w'2022 aho yashimiye igihugu ca Tanzania ukugene citayeho kwakira impunzi z'abarundi bahungiye muri ico gihugu. Ano makuru tuyabandanirize mu gisata c'indero bamwe mu bashinga amateka bafise amakenga kubijanye n'amahera imiliyoni 600 yaragenewe ibikoresho vyo mu mashure y'uburaro ayo makenga bakaba bayashikirije kuri uyu wa gatatu mu gihe umushikiranganje wa mbere Isanganiro Bunyoni yariko ashikiriza icegeranyo c'ivyo leta arongoye yaranguye mu mezi 6 y'umwaka w'2020 ushira wa 2021 abo batowe n'abanyagihugu bakaba barashikirije kandi amakenga yabo kubijanye n'itangwa ry'akazi kubigisha bashasha riherutse kubera mu makomine ni nkuru tubaza Moyize Misago. Igihe umushikiranganje wa mbere yari kashikiriza ivyo leta yaranguye mu gice cya kabiri cy'umwaka wa 2020 ushira wa 2021 umushinga amateka Gikeke Pascal yamenyesheje ko hari imiliyoni 300 leta yarategekanije kugura ibikoresho by'amashure y'uburaro. Uyatowe n'abanyagihugu akabona ko ayo mashure ataronkejwe ivyo bikoresho kandi amahera yari yateguwe. Rero nagomba bazinya kubanyanga kuba umushikiranganje wa mbere ko izimatira canke ibitanda byo byarakozwe kuko narashoboye kubaza mu mashure ya leta afise indaro hano mu gisagara ca Bujumbura nta shuri na rimwe ryaronse matera nta shuri na rimwe ryaronse ibitanda. Kuri ayo makenga umushikiranganje wa mbere yishura ko ivyo bikoresho vyaguzwe kandi ko byatanzwe ku mashuri atandukanye nubwo bitakwiye. Isanganiro Bunyoni twomenyesha yuko vyaguzwe
kandi byaratanzwe hisunzwe ubukene butandukanye hirya no hino, kandi no ngaha mu gisagara cya Bujumbura harimo amashuri makeya yaronse si yose. Biragoye kugira ngo umuntu abe yoca aronka ibikwiye Burundi bwose. Nayo kubijanye n'itangwa ry'akazi kubigisha ryabereye mu makomine, umushingamateka Ildefonse Bajyana intimba abona ko ico gikorwa cosubira gukorerwa mu mugwi w'igihugu ujejwe ico gikorwa. Umushikiranganji wa mbere Alengi Yongonyoni suko abibona. Kubwiwe ku rwego rw'amakomine bifasha gutorera inyishu ibibazo vyibonekeza mu gutanga akazi hamwe no kurwanya igiturire. Kubwiwe ngo nta gusubira inyuma. Rero ngaha ntidushobora gusubira inyuma muri leta ngo tukigarukane hejuru. Kumvo ya mbere yuko igihe cari ku rwego rw'igihugu byari bigoye kugira ngo iyo komisiyo iri ku rwego rw'igihugu ishobore kuba yokoresha ibibazo ku buryo abarimu bashobora kuba borondegwa hafi yaho bavuka bakigisha mu mashure. Ikindi higira kabiri niho harimo ibibazo bikomeye gose ivy'ibiturire vy'akamwana wa mama, aho wasanga intonde ziva hasi ziduga hejuru, byari bigoye kugira ngo zisobanurwe bashobore kubona aho umuntu yihendeye ahariho. Umushikiranganji wa mbere akamyesha ko hakwiye kubandanya hafatwa ingingo zotuma ico gikorwa kirangwamo umuco n'abakijejwe. Amakuru twabateguriye arabandanya. Abanyeshure bagendana ubumuga bwo kugigimiza bo kwishure shingiro rya Kamenge ya mbere bavuga ko bafise ikibazo cyo gushikiriza ivyiyumviro vyabo, kuko iyo bari mu ishure bace babatwenga. Mu gihe kuri uno wa gatanu itariki 22 gitugutu ari umunsi wahariwe abantu bagigimiza, ishira hamwe AVBB rihurikiyemwo abagendana ubwo bumuga risaba leta gufasha mu kurungika hanze abaja kunonosora inyigisho zo gufasha abagigimiza. Inkuru ya Omer Nduwayo. Ubwo gwaruka gwiga ku ishure nshingiro ya Kamenge ya mbere bibaza ko ubumuga bwo kugigimiza bagendana bwo babuturuka ku kubura impwemu iyo bariko baravuga. Iyo ndije nyene ndiko ndiga neza, ariko avyanka iyo ndi mu bandi numva ubwoba. Iyo muvuze abo banyeshure baca bose ndaba hama kuko baba bazi ukuntu mvuga abo bagaca bantwenga. Rero aho niho haca haza ubwoba, nico imbanzi naco mba gira nk'abigisha ati ubyarara fise ubumuga bwo kutavuga neza. Bamwe mu bigisha ubwo gwaruka bamenyesha ko bibagora kumenyerana kuko badashoka babatahura. Nkiyo juste mbonye afise volonté yuko yosoma na bukebuke ndamurindira agasoma, muga mbonye atavolonté yabisizemwo kuko mbanca mbona yuko yoba yatinye canke atabikeneye, dasukwaca mbaza uwundi. Mahoro Pacifique icegera c'uburongo ishirahamwe AVBB ry'abagendana ubumuga bwo kugigimiza ahamagarira abigisha n'abavyeyi kwitaho gukingira abana bagigimiza. Leta kugira ngo ikabaja kwiga hanze
ibyo kuvura abagwaye mu mutwe canke abagwaye amaguru yodufasha ikarungika les orthophonistes bakagenda bakavyiga hanze bagaca baza ngaho iwacu mu Burundi ugufasha abana ba himiza mu kurindira ko turonka abo bahinga baba bigisha baba abavyeyi b'abana bafise ubumuga bogerageza kumenya imyitwarire myiza y'ukugene bofasha umwana agigimiza bakabarinda ababatwenga bakabarinda kubakumira bakabarinda ko nabo ubwabo bohava bikumira. Ubwinshi bw'abana bagigimiza ku ishure nshingiro ya Kamenge ya mbere ngo niyo mvo yatumye ishiramwe AVBB gifatanya n'iryo shure kubw'umunsi wahariwe abantu bagigimiza. Tuve mu gisata c'indero tuje mu gisata c'amasoko ntanganguvu abanyagihugu bo mu makartier ya Kinindo na Kanyosha aho bita mu Gisyo baridoga kw'insinga z'umuyagankuba za Regideso disanzaye mwibarabara ni mu gihe bamaze hafi indwi zibiri atamatara bafise bagasaba ubuyobozi bwa Regideso kwizo nsinga zokogwa zitaratera impanuka muri Regideso naho bavuga ko barungitse abaja kubikora inkuru ya mugenzi wacu Arthur Kavabushi. Izo nsinga z'umuyaga nkuba zirereta mu ibarabara ziribonekeza ku biro vya zone Kinindo aho ibarabara gitwa mu bimbi ubu yugaye. Ndorimana Jean Marie arongoye quartier Kinindo avuga ko amatara akunda gucika kandi izo nsinga zidakingiwe. Muri agace duherereyemo ni kuvuga ikibazo tukihari ni ingorane za Regideso kenshi ni umuriro akunda gucika arico biva ko kubera kuko imvura iguye kubera bica mu kuzimu n'ukuntu bisanzwe bikozwe aho babaje kubipfundikira basiga batabifutse amazi aguye ko y'imvura bica bisigara biraka umuriro ukaca bamuke ngaha muri quartier ukagumucikagurika ikibi vyara bibaye ubu biraboneka ni imodoka yahitanye urwo rutsinga kubera gwaca hagufi hanyuma bica bikwega vyose n'irya boîte hariho n'izindi aha kuri Avenue Mutsinda boîte ziraka nazo nyene bakwiye kuzisubiramwo n'ahandi kuri ntwarante kuri mu migwa naho ne biguma vyaka kubera kuko bica hejuru bipfunditse basigasiga batabipfutse na isola thermique urumva bashirako baca babisiga uko nyene mu gihe hari abana benshi basirikira. Ubu nawe aba mu Kibenga aho bita kuri CNDD-FDD amenyesha ko bafise ingorane kubera ivyuma vyabo bihahira. Ingane ko ziko ziratuma ziva kuri ivyo bintu nuko muri quartier amatara kumacika yakagacika amateleviziyo abantu agasha amatelefone dufise nubwo bayo kuzo vaduna ya no munzu bivanye no kuntu ivyo bintu manuka zimwe ziva kuri ivyo bintu icyo twosaba nuko boza badufasha bino bintu mugihe bariko barabikorera muri quartier bakaza bayiprotege bakaza barabifuka komisa bakaza baproje n'amakiza yozaratera abanyagihugu. No muri quartier Kanyosha aho bita mu Gisyo uwo twahasanze yavuze ko hari urutsinga ruri mwibarabara. Twebwe twasaba ko muraba ukuntu muzimanika kugira abantu ntibagire isanganya kubera izo nsinga. N'imodoka mwico gihe zihaciye ntizarengana. Kubera murabona ko hari inzira y'imodoka n'abantu. Abana benshi izo nsinga niyo turiko turabirukana ngo bazirekure baguma bazikwegako. Ikintu twasaba rero twasaba nyene ko muzimanika. Muri Regideso bakaba bavuze ko hari abakozi bagira barungikeyo bakanasaba abantu kuza barahamagara ku nimero itariha iyo hashitse ikibazo. Urakenuye Arthur Kavabushi kuri iyo nkuru dukubitire hakurya y'amazi aho igihugu ca Benin kibaye kimwe mu bihugu bike vyo muri Afrika zimeje itegeko ryo gukororinda ni nyuma y'itogwa ry'iryo tegeko ni n'amashinga amateka gico gihugu nkuko tubikesha abagenzi bacu ba France 24 muri ico gihugu ca Benin abakenyezi bagera ku majana 2 akaba ari bubapfa ku mwaka bivuye ku gukororinda mu kinyegero Idonido na Jean de Dieu irakoze. Une victoire pour les militants des droits des femmes. Kubaharanira agateka k'abakenyezi Benin temede ugukorora inda umukenyezi yibungenze ubashobora gusaba kwikurayo gushika ku mezi 3 ku ngo z'amagara ugufatwa ku nguvu hatibagiwe nimba iyo mbanye ishobora kumuteza ubukene kumubuza akazi n'ibindi. Uyati ndanezerewe cyane kuba umukenyezi ahawe uburenganzira bwo gufata ingingo zerekeye umubiri wiwe.
Ukwemeza iryo tegeko bivugwa ko byinshi bitandukanye haba mu nama nshingamateka haba mu banyagihugu bo muri ico gihugu ca Benin. Umuryango w'abayepiskopi muri ico gihugu wiyamiriza iryo tegeko wita iry'urupfu. Mugabo umushikiranganje w'amagara y'abantu avuga ko ari ingingo yo gukingira ubuzima. Muri ico gihugu abakenyezi baba amajana 200 barapfa ku mwaka bahitanywe no gukorora inda binyegeje mu gihe ibice 20% by'abapfa bariko baribaruka biva ku gukura inda bidakingiwe. Uyati nitwiyorobeke turabukuri. Igihugu ca Benin kikaba gikurikiye ibihugu vya Afrika y'Epfo, Mozambique, Cape Vert na Tunisia, ibihugu vyonyene bimaze kwemeza gukorora inda muri Afrika havuyemwo mu bihe bidasanzwe. Seul pays en Afrique à autoriser l'avortement en dehors de cas très exceptionnels. Ni hano amakuru yo kuri no wa gatanu twari twabateguriye aciye arangirira. Ndabashimire kubona mwabanye natwe mugira ibihe vyiza na televiziyo y'Isanganiro.